ntacyo bimaze kuba mubana na minisitiri kanaka cyangwa ntacyo bimaze kuba mubana koloneli kanaka, ntacyo bimaze. Ikintu nacyo naba ndacyumvira ku bantu ugasanga yamavuga ngo je ngo mbana ngo na minisitiri kanaka, ngo mba muri iriya quartier. None ndakubaza ikibazo kimwe, eske naho ubana na minisitiri kanaka cyangwa ubana na koloneli kanaka cyangwa ukaba ubana na directeur kanaka, none directeur kanaka ko afise urupango rwiwe, ko afise ahabaye nawe ugafita aho ubaye nyene, none minisitiri kanaka canke koloneli kanaka canke majoro kanaka canke directeur kanaka canke perezida kanaka w'ikintu kanaka, hari igihe araza muhiri wawe ngo atanze rasiyo, hari igihe arakuzanira amafaranga atakira kubera wowe tubana. TV wambonye ndi ngaha meze gutya meze neza, je murabona nambaye neza, jewe murabona mfise ibintu vyiza, ngira modoka nziza, mfise sakame nziza, mfise ikirato nziza, nambaye neza, nambaye amarori meza, nambaye chapeau nziza, nambaye bling bling nziza, nambaye amagurumeti n'isaha nziza. Muri urwo rugendo uri kuracamo, muri ivyo uri kurabamwo, uri wenyene. Agasanga uri mu bukene canke utari mu bukene, uri wenyene. Hariho abantu bama bari focus ngo mbega abantu bovuga gute, ngo mbega ngo abantu bovyakira gute. Nagomba ndakubwira yuko uri kuribesha cyane gose. Nta muntu musangiye ubuzima, nta numwe, uri wenyene wewe nyene. Uri wenyene, nta muntu numwe wambonye. Wambonye neza, ndaba kuva hasi gushika hejuru. Hariho iyo turiko turavuga ibintu nk'ibi, ndabizi yuko hariho abantu baca batahura icyo mvuze. Nobody cares about you. Nta muntu numwe. Bijya nivyo uri kuribesha gusa, nivyo wishize mu mutwe, nivyo wishize mu mutwe yuko abantu ngo bandabe, abantu bambone, abantu babone yuko ari jewe ndi hejuru, nivyo wishize mu mutwe. Nta muntu numwe ariko arakuraba, nivyo wishize mu mutwe gusa vyonyene. Halo, ni iteka rikomeye cyane gusubira kubana namwe, ni iteka rikomeye cyane gusubira kuza imbere yanyu. Hanyuma ndabashimiye cyane gose, nongera ndabaramutsa. Munyemerere kandi dusube tuganire muri kino kiganiro. Ndabizi yuko ukunda iterambere, ndabizi yuko ukunda yuko ushobora gushika ku iterambere ryawe, ugashika ku butunzi kugira ngo ushobore guteza imbere umuryango wawe, uteze imbere igihugu urimwo, igihugu uvamwo, uteze imbere mbere na Afrika muri rusange. Ivyo akaba ari byo twama turiko turavuga ngaha. Waba ushaka guhindura ivyiyumviro kugira ngo ivyiyumviro vyawe ubijanishe niyo uri kuraje canke ubijanishe n'iterambere ryawe, waba wifuza kumenya ku makuru ya business, waba wifuza kumenya amakuru atandukanye yoshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika iyo wifuza gushika muri urwo rugendo rwawe, ashobore kuguherekeza, nta handi uyasanga ni ku Ziko TV hamwe na Jeff Habyarimana. Rero ndagushimiye cyane gose, ukaba uri mushasha nturengane utagize subscribe kuri no channel, wongere uduhe like ni mu byo turiko turavuga ari vyiza bikuryohera, mbere wongere ukore hajya kuri close notification kugira ngo ibiganiro byose bizohora bica hano uzohore ugira ivyo wumvise, mu kugira ngo uzohore ugira ico usigaranye gishobore kugufasha muri rwa rugendo rwawe. Rero ndongeye kuguha ikaze. Wambonye neza. Ndabizi yuko hari abantu benshi ndakubajije nti wambonye neza, ndaba kuva hasi gushika hejuru. Hariho iyo turiko turavuga ibintu nk'ibi, ndabizi yuko hariho abantu baca batahura icyo mvuze, ariko nagomba ndakubwire kuri uno munsi yuko hariho abantu benshi cyane usanga babayeho hejuru y'amafaranga baronka ku kwezi. Ndagisubiramo, wari uzi yuko hariho abantu benshi usanga baba hejuru y'amafaranga baronka ku kwezi. Barahari benshi, kandi iyo muhuye bakubwira yuko bifuza gushika ku iterambere, iyo muhuye bakubwira yuko bifuza gushika kure mu buzima bwabo, iyo muhuye barakubwira yuko batifuza kuba bakene mu buzima bwabo, ariko ugasanga ubwo bukene ahubwo bariko baravuga bwarababoshe, ugasanga baraboshwe n'amadeni, ugasanga baraboshwe no kubesha, ugasanga baraboshwe
n'ubuzima babayemwo, kuko bibaza yuko babaye mu buzima bwiza ariko ugasanga ni illusion. Illusion ni ukuvuga bibaza yuko babayeho mu butunzi ariko ugasanga vy'ukuri ntaho bataniye, mbere ugasanga wa mukene wariya hirya ugasanga abarushije kubaho bivanye n'iyo mindset baba bafise. Kuri uno munsi nashaka tuganire kuri kino kintu. Nimba wifuza gushika ku iterambere, nimba uri kuragenda uri muri urwo rugendo rwo gushika ku iterambere, hari ibintu bimwe bimwe utegerezwa kwitandukanya navyo kugira ngo ushobore gushika vy'ukuri ku iterambere, kuri iryo terambere ryaho. Kino naco ni ikintu nibaza yuko gifasha abantu benshi, ni ikintu nibaza yuko gifashe urwaruka rwinshi. Wambonye wabonye ukuntu nkayangana, wabonye ukuntu nambaye neza, wabonye ukuntu ngenda mu modoka nziza, wambonye ukuntu nicaye mu kabare gasa neza, wabonye telefone mfise, wabonye sakame mfise, wabonye ikirato nambaye, wabonye ikibanza ndimwo. Hariho abantu benshi cyane babaye muri ivyo bintu, babibayemwo benshi cyane babaye muri ivyo bintu. Akantu kose wambonye. Bano bantu uzobasanga kenshi bari no ku ma social media. Social media yari yayigize nk'igikoresho gikomeye cyane kugira ngo ushobore kwereka ba bantu baraba amasati yiwe yuko wewe ari umuntu wo hejuru, batangana na gatoya. Burya naho tuvuga ego gushaka ko statut ni vyiza cyane, ariko hariho abafise amarriere pensée canke ivyiyumviro vy'inyuma kugira ngo bereke ba bandi bari hasi yabo, bavuga ati wambonye jewe nitungana, je ndi hejuru, je ndatunze. Je ndatunze, je nitungana. Nagomba ndakubwire yuko umuntu aba ariko aribesha. Reka ndakubwire ikintu kimwe, ndakubwire kano ga story, ni short story ariko ni ibintu vyabaye. Umugore yakora muri banki, hama umugabo nawe yari umushoferi muri iyo banki nyene. Hanyuma bose muravyumva yuko bari bifashe neza, bari bafise akazi, nivyo. Ariko nagomba ndakubwire n'akazi ushobora gusanga uri kurakora ntikakugahantisa kuba umutunzi. Hanyuma rero vyarashitse bose barafashe ideni, bagenda kubaka inzu muri quartier nziza, muri partie gisagara kimeze neza. Hanyuma barayuzuza, barayiheza, ariko rya deni ribabera fate yuko nk'agasho boba barimwo, bagenda bishura uko bukeye uko bwije, bariko barariha rya deni. Bwa buzima bwabo bari bifuza kubamwo canke vya bindi bari basanzwe babamwo, ugaca usanga hariho ibintu bimwe bimwe bategerezwa kwikawusha kugira ngo bashobore kubaho, ukwezi gushobore guhera, uko bukeye bashobore gufungura, bashobore kwambara, bashobore kuronka amafaranga yo kugura essence yo gushira mu modoka, ibintu vya gutyo. Hanyuma rero harageze igihe umugore barahura n'uwundi umugabo nyene muravyumva afise amafaranga menshi kubasumbya. Hanyuma rero uwo mugabo aratangura aramubwira uwo mugore ati vy'ukuri hamwe wonyemerera ukampaho nkuko mubizi, ukampaho jewe narirya deni mufise noshobora kuribarihira, noshobora kuvyaranja byose bikagenda neza. Hanyuma murabizi yuko ari nk'umuntu agufatiye ngaho, ni ibintu bigoye, ariko biroroshe guhakana ukabivamo byose ukabandanya bwa buzima bwawe. Ariko hariho n'abandi bafise ibindi vyiyumviro, bavuga ati irya deni turihejeje kweri, ndabona yuko vyoca bimera neza, ubwa buzima bwanje, vya bindi nifuza, ya standard nifuza kubako vyoca vyoroha, vyoca ya mavoyage nifuza kujamwo, twa dufoto twiza nahora nifotoza imbere yuko dufata irya deni, ndabona yuko umengo noca nsubira kwifotoza twa dufoto, hama ba bagenzi banje nkabereka yuko ubunye ahubwo nshitse ku rundi rwego. Yari umugore yiyumvira gutya, afise ivyiyumviro vya gutyo, muravyumva ukuntu bica bigenda. Hanyuma rero umugore amwemerera, rimwe kabiri gatatu, baragenda bararyamana gushika aho urugo rusambuka. Muravyumva urugo rwaciye rusambuka kuko umugabo we yarabimenye yuko bagendana n'uwo muntu. Hanyuma bamaze kumenya yuko bagendana n'uwo muntu, muravyumva yuko icyaha cyari kinini
kuko deja yaramufashe muri ya nzu bubaka, muri ya nzu bafatira ideni. Urya mugabo yarafashe wa mugore ari muri ya nzu bafatira ideni, ya nzu yabo kuri ca gitanda cabo ciza bashobora kuvuga ati turi mu gitanda ciza, hama afatira wa mugore ari kumwe na wa mugabo muri ca gitanda, umugabo arumigwa, hanyuma muravyumva yuko urugo rwaciye rusambuka. Rero nagomba ndakubwire hariho danger hano hantu. Abantu benshi turakunda kwihenda, turakunda kugenda mu bintu tutazi ivyo ari vyo, turakunda kwisuka mu bintu tutazi ukuntu bimeze, ugaca usanga bwa buzima bwose wakora ugaca usanga burononekaye. Iyumvire gatoyi, urafise ideni utegerezwa kuriha canke urafise ikintu utegerezwa kuriha buri kwezi, hanyuma ugaca ushaka kubaho nka bwa buzima bwa kera, bwa buzima wari ubayemwo, bwa buzima bwa luxe, bwa buzima bumeze neza. Ibi rero birafata n'ingo zo muri ino misi. Muri ino misi urashobora kuba wari umukobwa ameze neza ataco abuze, ugasanga uva muri quartier mbere iwanyu mutunze, iwanyu ataco wabura, ariko ugaca ugenda kurongorana na wa muhungu abayabaye dufate, ariko umuhungu ariko ararondera, ariko arirondeza. Hanyuma kubera ukubura patience, kubera abantu benshi barabura patience, ugasanga ugomvye kubaho bwa buzima wahora ubamwo kera iwanyu, ukiri iwanyu, ugaca usanga kenshi birakugoye, ugaca usanga kenshi birononekaye. Ibi ndabizi yuko twama twabibonye kandi birasambura ingo cane gose. Ibintu vy'amadeni ni ibintu bisambura ingo cane. Ibintu vyo kubaho mu buzima butari bwa bundi bw'iwawe ni ibintu bisambura ingo cane. Ibintu vyo kutabaho uri mukuri ni ibintu bisambura cane abantu, ugasanga batandukanye. Reka ndakubwire ikintu kimwe, abo ushaka kwereka yuko uruta, abo ushaka kwereka yuko uri umuntu wo hejuru, w'umuntu ahambaye cane, nagomba ndakubwire yuko wari ukwiye kurondera ukuntu ahubwo wiyitaho wowe nyene, ukavuga ati jewe n'ubuzima bw'iwanje, hama mpambane n'iterambere ry'iwanje, kuko niwakena abo nyene uzoba uriko urishima ko uno musi, abo nyene uzoba uriko urashinyagurira ngo ntimungana uno musi, niyo bazogaruka kugutwenga baguhagaze hejuru bavuga bati oya naka ni wewe wabaye gutya, ni wewe wagiye kuba muri no quartier. Abo nyene niyo bazoza kugutwenga. Reka ndakubwire ikintu kimwe canshikiye jewe, kugira ngo ndakwereke yuko mu bisanzwe uri wenyene muri urwo rugendo uri kuracamo, muri ivyo uri kurabamwo uri wenyene. Agasanga uri mu bukene canke utari mu bukene uri wenyene. Hariho abantu bama bari focus ngo mbega abantu bovuga gute, ngo mbega ngo abantu bovyakira gute. Nagomba ndakubwire yuko uri kuribesha cane gose. Nta muntu musangiye ubuzima, nta numwe, uri wenyene wewe nyene. Uri wenyene, nta muntu numwe. Nobody cares about you. Nta muntu numwe. Bijya nivyo uri kuribesha gusa, nivyo wishize mu mutwe, nivyo wishize mu mutwe yuko abantu ngo bandabe, abantu bambone, abantu babone yuko ari jewe ndi hejuru, nivyo wishize mu mutwe. Nta muntu numwe ariko arakuraba. Nivyo wishize mu mutwe gusa vyonyene. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Je nkigira mariage nagiye kuba ahantu muri quartier hafi y'imuhira yaho naba. Hanyuma ngiye kuba muri iyo quartier, ngendaho ntabizi ivyangaho, hama ndagenda ndabayo, nari mfise televiziyo ari no muri salon, nari mfise nyene utuntu twinshi, radio zimeze neza, umuziki nyene wawo wundi umeze neza, ibintu nyene b'ibikoresho vyiza vraiment vyiza nyene. Murabizi yuko ukiri umusore uzanye umugore ifo yuko agusanga ufise ibintu vyiza waripanze, nanje nari naripanze vy'ukuri. Hanyuma rero turagenda turabayo ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu. Hanyuma mu nyuma umunsi umwe mu gitondo dusanga vya bintu vyose biri muri sano baje baraterura vyose, baraterura ya TV, baraterura ya radio, baterura ibintu vyinshi vyose baratwara, dusanga umuryango uruguruye. Uwo munsi narize ikintu gikomeye cane gose. Tugiye kwibarabara kubaza, tugiye mu babanyi kubabaza, baratubwiye ati none mwebwe mwaje muri ino quartier mutabizi, mwaje muri ino quartier mutabizi.
hano muri ino quartier umuntu ategerezwa kuba afise umuzamu, muri ino quartier umuntu ategerezwa kuba afise umuzamu, udafise umuzamu naho uragenda hariho abazamu bo kwibarabara utegerezwa kwama uriha buri kwezi buri kwezi. Ivyo ntavyo twamenye. Hanyuma rero ico vyanyigishije nuko kenshi abantu bakunda kuza iyo ibintu biba vyaheze. Egome nagomba ndakubwire kino kintu. Twarashobora kumva ku mubanyi umugore n'umugabo bariko baragwana, okay? Umugore n'umugabo bariko baragwana, vy'ukuri wumvise yuko bariko baragwana. Mu gitondo ukabona bicaranye mu modoka ari babiri bagiye ku kazi. Vyaheze bari bien. Warashobora kumva ku ruhande bariko barakoma induru bavuga ntabara ntabara aranyishe, mugabo ugasanga abantu mu gitondo niho baza kuraba yuko icabaye, niho baza kuraba icabaye, niho baza kuraba icabaye. Hanyuma rero mu nyuma twaramenye amategeko yaho, turazana umuzamu. Aho hantu hari abasuma benshi cane gose, vy'ukuri ivyo uriko uracamwo vyose uri wenyene, nta muntu n'umwe muri kumwe. Umuntu ategerezwa kwimenya mu buzima bwiwe ni wowe wenyene. Rero hariho abantu benshi usanga bafise isoni, ugasanga ngo jewe sinoba muri iyi quartier, ngo jewe sinoba muri iriya quartier. Ugasanga vy'ukuri ivyo bintu biramwishe, ugasanga biramwiciye ubuzima bwiwe. Ugasanga naho atoba muri ya quartier, egome araba muri ya quartier nziza yifuza, araba ahandi yifuza, muri ca kibanza yifuza, ariko ugasanga mu buzima bwiwe huzuyemwo amakredi, ideni ryaramuboshe. Hanyuma ugasanga vy'ukuri arateramira ahantu heza, arateramira ahantu heza, arafise n'imodoka nziza, ariko ugasanga agendana ideni y'imyaka myinshi. Je nagomba ndakubwire, ideni ni ikintu kibi cane gose. Kuri jewe sinzi kuri wewe. Kuri jewe sinzi kuri wewe. Ideni ni ikintu kibi cane gose kuko je ndibuka yuko igihe ngiye nko kuri banki iri hano ndafatako ideni, nkafata ideni hanyuma nkababwira ati ngiye gukora akazi hanyuma nzobagarukaniye amafaranga, vyaba ari ibintu biri professionnel, vyaba ari ibintu vy'akazi. Nibuka yuko uwo mwanya wose naba mfise iryo deni ntaraririha sinaronka amahoro, kuko naribaza ati mbega hamwe ntorihira ideni vyoca bigenda gute, ubuzima bwanje bwoca bugenda gute? Vyarantravaya cane gose, vyaranstresse cane gose. Ndabizi hariho abantu ataco bibwiye vy'ukuri kuba bafise ideni, hariho abantu ataco bibwiye kuba bagendana ideni, ariko uno munsi nagomba ndakubwiye yuko agasanga wifuza gushika vy'ukuri kw'iterambere, agasanga wifuza vy'ukuri kuba umutunzi mu buzima bwawe, utegerezwa kuvavanura n'ideni. Kuko ideni deja uba uri muri moins, uba uri musi, uba uri muri moins, hari ibintu biba bibuze, uba uri muri moins. Ni ukuvuga uba uri muri moins, agasanga n'ubu wowe ufise amadeni mu buzima bw'iwawe, kugira ngo ushobore gushika kw'iterambere no guhanura yuko umanza kwishura arya madeni yose, ugasigara uri kuri zero hasi, ugasigara uri kuri hasi, uri A0 ugasigara hasi. Hanyuma aho hasi ugeze ugaca utangurira kuri iyo zero ukaduga buke buke. Mugabo ndakubwiye yuko kugira ngo ushobore gutangurira muri moins biragoye cyane gose, kuko kugira ngo ushobore gutangurira muri moins birasaba ubundi bwenge. Ubwo bwenge nabwo utarashika kuri ya zero, utarabustabiliza, ntushobora kuduga, usanga uri kuramanuka, usanga uri kuragenda hariya muri moins, usanga uri kuragenda hariya muri moins, ugasanga washitse à l'infini. Rero agasanga wifuza gushika kw'iterambere uno munsi, numanze uvavanure n'amadeni, hanyuma wongere kuvavanura no kuba hejuru y'amafaranga uronka buri kwezi. Kuko abantu benshi kubera babandi bavuga ngo matuvi wambonye ndi ngaha meze gutya meze neza, je murabona nambaye neza, jewe murabona mfise ibintu vyiza, ngira modoka nziza, mfise sakame nziza, mfise ikirato nziza, nambaye neza, nambaye amarori meza, nambaye chapeau nziza, nambaye bling bling nziza, nambaye amagrumeti n'isaha nziza. Benshi muri bo babaho hejuru y'ubuzima babayemo, benshi muri bo babayeho hejuru y'amafaranga baronka ku kwezi ku kwezi. Rero iyo umuntu abayeho hejuru y'amafaranga aronka ku kwezi, kenshi muzomurabe neza uzosanga ari umu escroc, kuko
iyumvire gatoyi yagiye gusaba ideni uno munsi, uwo muntu uzoraba abantu barasanga bamenya ukuntu babaho no muri ayo madeni, ugasanga uno munsi yagiye gusaba ideni kuri uwo muntu, ugasanga ejo yagiye gusaba ideni kuri uyu muntu, ugasanga hirya y'ejo yagiye gusaba ideni kuri uriya muntu, ugasanga afise ideni rya banki, ugasanga afise dekuvera hanaka, ugasanga banki irambera hanaka, ugasanga uzomusanga mu tuntu twinshi tw'ahantu yagiye arakura amafaranga. Hama uwo muntu rero ikizomukumenyesha kenshi na kenshi usanga benshi bamuzi, ugasanga naka turamuzi, naka turamuzi, naka turamuzi, naka turamuzi, naka turamuzi, naka reka sha ivyiwe turabizi. Afise amadeni hose, agenda arabesha abantu bose yuko ari umubosi, yuko atunze akomeye cane, agenda arabesha abantu bose yuko atunze, yuko ari umuntu akomeye cane, ko ari umuntu wo hejuru, yuko batangana, yuko atangana nawe. Ugasanga rero uwo muntu yamaze gushiramo ikintu c'ubuescro mu buzima bwiwe. Nimba rero wifuza gushika kw'iterambere, ibi vyo kuba hejuru y'amafaranga uronka buri kwezi bikure mu mutwe. Vyo kuvuga ngo iriya quartier ngo sinogenda kuyibamo, bikure mu mutwe. Ntaco bimaze kuba mubana na ministre kanaka, canke ntaco bimaze kuba mubana colonel kanaka, ntaco bimaze. Ikintu naco naba ndacumvira ku bantu, ugasanga yamavuga ngo je ngo mbana ngo na ministre kanaka, ngo mba muri iriya quartier. None ndakubaza ikibazo kimwe, eske naho wowe ubana na ministre kanaka canke ubana na colonel kanaka canke ukaba ubana na directeur kanaka, none directeur kanaka ko afise urupango rwiwe, ko afise ahabaye nawe ugafita aho ubaye nyene, none ministre kanaka canke colonel kanaka canke major kanaka canke directeur kanaka canke president kanaka w'ikintu kanaka hari igihe araza muhiri wawe ngo atanze ratio, hari igihe arakuzanira amafaranga atakira kubera wowe tubana. Ukuvuga yuko umwe wese araba ivy'iwiwe. Kuba mubana na naka ntibikugira naka, wavyumvise? Kuba mubana na naka, kuba muba muri quartier imwe ntibikugira uwo muntu nyene, ntibikugira uwo muntu nyene. Uguma uri wewe nyene, uguma uri wa undi wewe wenyene. Ucibuke cyane, kino n'ikintu gikomeye cyane gose. Hanyuma rero kenshi na kenshi naba numviza abantu ngo mbere ngo iyo quartier ngo usanga ngo bamwe ministre batatu, ngo bamwe ba directeur benshi. None aba directeur bazoza gutanga ratio mu rugo iwawe? Nukuvuga nutatunganya ivy'iwawe nta muntu azoza kubitunganya mu kibanza cawe. Narabivuze nti nta muntu yoshobora kujya mu kibanza cawe, nta muntu yoshobora kugenda mu kibanza cawe, nta muntu yoshobora kwiyumvira mu kibanza cawe, nta muntu yoshobora kuvugira mu kibanza cawe, nta muntu yoshobora kuraba mu kibanza cawe, nta muntu yoshobora kumva mu kibanza cawe. Ni wewe wenyene utegerezwa kumviriza, ugategerezwa kwiraba ivyo uriko urakora mu buzima bw'iwawe yuko bizogushika nta handi wifuza gushika mu buzima bwawe. So nimba wifuza gushika kuri rya terambere rero, reka kuba hejuru y'uburyo canke y'amafaranga uronka buri kwezi, ariko ugerageze ube munsi y'amafaranga uronka buri kwezi, kugira ngo ushobore kuronka amafaranga makeyi ushobora kubika, kugira ngo ayo makeyi nayo azogufashe mu gutangura canke azogufashe mu gutangura kugira ka business wifuza gukora, hanyuma gutyo ushobore gutangura, hanyuma ushobore gushika kuri vya bindi wifuza. Nkaba ndagushimiye cyane gose ko nawe wakurikiye kino kiganiro. Ndizera neza yuko wigishije ibintu byinshi, ndizera neza yuko wumvise ibintu byinshi, ndizera neza yuko wavyumvise kandi nawe ugiye guhindura ivyiyumviro muri no angle yo kuba munsi y'amafaranga ushobora kuba uronka ku kwezi, kugira ngo ushobore kuronka amafaranga usigarana ashobora kuzogufasha mu gutangura business, kugira ngo ushobore gushika kuri rya terambere ryawe. Ndizera neza yuko wakurikiranye, hama ndagusaba yuko sharinga ino video ku bagenzi bawe, yipartage ku bagenzi bawe, ku bavukanyi, ku bavyeyi, mbere no ku bantu bose baba bariko barakumviriza canke abantu bose mugendana, kugira ngo bumvirize bino biganiro. Kumbure ashobora gusanga harimwo umuntu ameze gutya muri bano bantu twako turavuga, akagerageza nawe agahinduka, kandi birashobora kuzogufasha, bizokugarukako ugasanga biragufashije. Reka dusezerane, tuzosubira mu kindi kiganiro aho tuzoba turiko turavuga ku kindi kintu coshobora kudufasha kugira ngo dushobore
gushika ku butunzi, dushobore gushika ku iterambere, dushobore gushika ku ndoto zacu. God bless you, see you next time.